Ndashimye yuko tuganira ku kivugo cyangwa kuri suteme navuga ngo reka kubaha icyo bafatira ko mu kutuvuga. Ndongozi uri hano, reka kubaha icyo bafatira ko mu kutuvuga. Mu kwezi kw'Icyenda 2024 wahoze arongoya igihugu cy'Ubufaransa Nicolas Sarkozy niwe yabajijwe umuntu yifuza ko bosangira ku meza kugira ngo basangire. Mu byo yavuze ngo nta wundi muntu nigeze mbona yagize influence kuri humanité. Ati uyo muntu yitwa Yesu yakoze imyaka 3 mu buzima bwiwe, mugabo haciye ibinjana n'ibinjana afise amasinzi y'abantu bakurikira cyangwa babananije bakurikira inyigisho ziwe. Gihugu cy'Imana indongozi nziza nitanga akarorero kubo ijejwe. Ni nabyo byaranze umwami Yesu Kristo mu myaka yiwe yabaye natwe ngaha ku isi. Nubwo amaze imyaka myinshi yarasubiye kwa se mu ijuru, son passage sur cette planète Terre reste et restera vivant. Indongozi nziza isiga izina, isiga umurage mwiza. Hari ibintu bimwe novuga kuri aya majambo Yesu Kristo yashikirije imbere yuko tuvugana icyo indongozi twokora kugira niduhe abansi bacu icyo bafatira ko mu kutuvuga. Muri kijya gisomwa cyanditswe na Yohana hari ibintu bine ngira mvuge bijyanye n'uburongozi twigishijwe na Kristo. Icyambere, uburongozi nyabwo butangura iyo umuntu atahuye ko ahari kugira akorera abandi no mu dukorwa tuboneka ko dukengeretse. Le véritable leadership ne consiste pas à être servi, mais à servir les autres, même dans les tâches les plus humbles. Cyo cyigwa cyambere twakura muri rya nkuru ya Yesu ariko yoza intumwa ziwe ibirenge. Icya kabiri, tanga karorero kuvyo witeze kuba ujejwe. Ubiteze ko iki wowe nk'umurongozi ukeneye ko abakozi batonda kare ku kazi, bereka karorero. Ukeneye ko haba isuku aho mukorera, urazotora ubucafu bataye hasi ubushyire mu kibanza cyabigenewe, aho uzoba uhejeje kwerekana umwifato cyangwa les valeurs ukeneye ko ziranga aho hantu. Ukeneye ko igiturire gituzwa aho ukorera, reka nawe kukijya. Nta gikorwa na kimwe kirengeye indongozi. Bamwe uzabumva ngo jewe sinovuga n'abantu bato bato. Narigeze kumva ko hariho umuganga atigera avura abantu bato bato. Les leaders efficaces modèlent les comportements et les valeurs qu'ils souhaitent voir adoptés par leurs équipes ou communautés. Kiri cya kabiri, umurongozi akwiye kumodela n'ibihe yifuza ko abarongoye bo kwisunga. Icya gatatu, gutanga amerekezo y'uburongozi yifuza no muri kazoza. Kuko ndabahaye akarorero kugira ngo nk'uko jewe ndabagiriye mube ariko namwe mugira. Ayo niyo majambo Yesu Kristo yakoresheje agiye koza intumwa ibirenge. Les leaders doivent créer un héritage de leadership fondé sur le service en façonnant la manière dont les autres dirigeront à l'avenir. Ni twebwe dutegereza kwereka ingene twifuza kabandi bazokora muri kazoza. Icya kane, muri rya nkuru cyanangaje, Yesu niyavuze ngo namwe mukwiye kunyeza ibirenge. Yavuze ngo namwe mukwiye kozanya ibirenge hagati yanyu, ko nabakoreye iki namwe mukwiye kunkorera ibi. Ibyo sibyo Yesu yavuze. Ubwo sibwo burongozi yatwigishije. Indongozi nziza niyibera akarorero abijejwe, maze ikabatuma nabo kugenda kubera akarorero abandi. Un
grand leader ne cultive pas des suiveurs qui le servent. Il forme des leaders qui servent les autres. None barongozi, nimba tuzi ivyo, ni kubera iki tubaha ico batuvugirako. Nubwo abavuga batabura kandi bazokwamaho, kanatsinda barongozi muri hano, uwanse kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Ariko ndongozi uri ngaha, reka kumuha ivyo atuvuga, reka kumuha ikibi yofatirako mu kutuvuga. Mu yandi majambo, ntituzobuza ko abantu batuvuga. Mugabo ndongozi uri hano, reka kubaha icyo bafatirako mu kutuvuga. Iyo habaye kugira iturire, kurenganya abantu, kunyuruza itunga rusangi, imigambi yategekanijwe yo guteza imbere abenegihugu ntikogwe kubera gusamara kw'indongozi, iyo habaye gukoresha ivyicaro turimwo mu gucinyiza abandi no mu gusuzugura abandi n'ibindi bimeze nk'ivyo, mwiriwe ndavuga, mbega bandongozi uri ngaha, wumva uba udufashije iki? Kuko tudahendanye, hari igihe abatuvuga ari twebwe tubaha ivyo bavuga. Mbere hari igihe tuca tubita abansi kandi baba bariko bavugisha ukuri, kuko burya ukuri kurajyana cyane mu matwi. Bavukanye, ibikorwa vyiza birivugira. Naho mbere abarundi bavuze ngo nuwanka agakwavu aremera ko runyaruka. Ibikorwa biravuga, barashobora kukwanka, mugabo haragera igihe bakavuga ngo vy'ukuri nubwo tumwanka, irya ndongozi ipanze neza, irya ndongozi ibikora neza. Naco gituma Petero yaciye yandika ikete, mw'ikete rye rya mbere igice ca kabiri hari amajambo yanditse aravuga ngo abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo vy'umubiri bigwanya ubugingo, mugira ingeso nziza mu mahanga, kugira ngo no kuvyo bavuga nabi n'inkozi z'ibibi ibikorwa byanyu vyiza babona bizotume bahimbaza Imana ku munsi ibagendeye. Birashoboka yuko abantu bashobora kukuvuga uko utari, mugabo ibikorwa byawe vyiza ukora bize bibe igishinga ntahe. None twobima ivyo bavugira ko gute? Ijambo ry'urufatiro, indongozi nziza nitanga akaroro kubijejwe, akaroro cyangwa icyitegererezo mu bikorwa vyiza. Ndongozi mwese muri hano, ko ngaha twese turi ndongozi nuko nyene icubahiro yamye abivuga. Aha twese turi ngaha turi ndongozi. Nudafise data ivyo arongoye, narongore ubuzima bwiwe. No kurongora ubuzima bwawe nukuba uri umurongozi. Birashoboka ko twobima ivyo bavuga, kuko kuri Daniyeli bararondeye icyo bamurega mu bijyanye n'igikorwa cy'uburongozi yarimwo barabura. Musomye inkuru ya Daniyeli irerekana yuko bagerageje kurondera icyo bamuvugako barakibura, kuko yari indongozi nziza. Hambavu y'ivyo abandi bakozi b'Imana bagiye barashikiriza, nagira nongere ko ibintu bine vyodufasha kuba indongozi nziza, na cyane cyane kwima abari mu ruhande rw'abansi icyo bofatirako mu kutuvuga. Icambere, gutinya Imana. Igitabo c'Imigani mu gice ca 16:6 bavuga ngo ibigira bitanyo canke ibicumuro canke ivyaha bikurwaho n'imbabazi n'ukuri, kandi abantu bakurwa mu bibi no kubaha Imana. C'est par la crainte de l'Éternel cyonyene gishobora gutuma tuba icyitegererezo mu bikorwa vyiza. Nagira nsabe abari ngaha, hari akaririmbo nkunda cyane, ndabasabe mukamfashe. Nakaririmbo nkunda cyane, mumvirize muca mwitabira. Ibatisimu nahawe
sawa mwebwe murakoze mwebwe nimwihorere reka numvirize hariya muri ya tribune mwebwe nimwihorere abo ngaha reka numvirize hariya muri ya tribune k'indirimbo bayizi ibatisimu nahawe vy'umukama ntazigera ndamuhemukira na rimwe. Abamaze guhemukira iyo Imana itubabarire cyane, na cyane cyane ntanguriye mu ndongozi. Abamaze guhemukira iyo Imana itubabarire cyane. Bavukanyi, kugira amategeko ni byiza cyane kandi birakenewe cyane. Amategeko kurwanya ibiturire ni meza cyane kandi turayakeneye, ariko ibyo byonyine ntibihagije kugira ngo tube abarongozi beza bo gutanga akarorero kubo tujejwe. Gutahura yuko hariho Imana iri hejuru ya byose, ibona byose, itanyegezwa, ituraba n'iyo biro zaba zugaye, tukumva twotinya Imana kuko itubona aho twaba turi hose. Ni intambwe ikomeye cyane nimba dukeneye kuba abarongozi b'icyitegererezo, kuko nimba twizera twese ko Imana iriho, tukizera ko azoba izuka ry'abapfuye kandi ko azoba gucirirwa urubanza, dukwiye kumenya ko hari umunsi tuzohagarara imbere y'iyo Mana kugira ngo itubaze ingene twakoze igikorwa cyo kurongora abandi, hama umwe wese ahabwe ingero cyane intembo bikwiranye. Icya kabiri, gukunda abandi. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cy'indwi ku murongo wa 12 havuga ngo nuko ibyo mugomba ko abantu babagirira byose mube ari byo mubagirira namwe, kuko ibyo ari byagezwe n'ibyo abavugishijwe n'Imana. Mu yandi majambo, imbere yo gukora ikintu banza wibaze kino kibazo. Ndongozi uri hano, banza wibaze ati mbega icyo kintu bakinkoreye nocakira gute? Niwishire mu kibanza cya mugenzi wawe, cyuwo urongoye, cyuwo mwene gihugu aje kukwitura ngo umutunganirize. Uwo yaremwe mu ishusho y'Imana. Burya ntushobora kubera akarorero keza abo udakunda, ntushobora gukorera abo udakunda. Kugira ngo ube umurongozi mwiza w'akarorero kubujejwe, nuko twiga gukunda abo turongoye no kubakorera. Ubuzima budakorera abandi nta gaciro bufise. Ubuzima bwanje, ubuzima bwawe murongozi uri hano, bugira agaciro ari uko tubutanze bugakorera abandi. Kuba Kristo bari hano, ubuzima bwa Yesu Kristo bwagize agaciro gakomeye kubera ko yabutanze kugira ngo butubere ikimazi cyo guharirwa ibyaha. Gukunda abandi, yemeye gutanga umubiri wiwe, yemera gusesa amaraso kugira ngo atubere ikimazi cyatanzwe rimwe gusa. Nama nibaza iyo tuba dukura inka, impene, intama n'ibindi bimazi byahora bitangwa kugira ngo abantu baharirwe ibyaha. Kuba umurongozi mwiza nawe bitandukaniye no gukorera abandi. Gukorera abandi nabyo bidusaba gutanga. Ikintu cya mbere umurongozi mwiza yerekana ko akarorero ni urukundo. Ugutahura ko umuntu akwiye gukundwa kuko yaremwe mu ishusho y'Imana, maze urwo rukundo rukagusunikira kumubera akarorero keza mu gukora ibikorwa byiza. Icya gatatu, kwimenyereza kuba umurongozi mwiza. Paulo yandikiye Timoteyo ngo wimenyereze kubaha Imana. Bavukanyi, kukubaha Uhoraho niko tangura ry'ubwenge, kandi kumenya Uwera niko kumenya ubwenge.
kuba umurongozi mwiza baravyiga, baravyimenyereza, samajambo. Kuba umurongozi mwiza uravyiga. La personnalité se construise. Haraba gufata ingingo y'ingene wifuza kubaho ubuzima bwawe, ukubaka karaktere ikwiye kukuranga. Icyo dukwiye kumenya nuko umwe wese avukana ingabirano yo kuba umurongozi. Nufisike kurongora ubuzima bwawe, kandi byogora no gushobora kunyemeza ko umuntu yoba umurongozi mwiza mu gihe adashobora kwirongora we nyene ubwiwe. Mu yandi majambo, kuba umurongozi mwiza birasaba ikiguzi. Abantu benshi baranga gutanga mwene ivyo biguzi vyo kuba abarongozi beza, bakanka gutanga akarorero kuba bajejwe. Hari discipline bidusaba, hari discipline bisaba kugira wubake personalite yawe, karaktere zawe, habitude zawe. Kubera umurongozi mwiza w'akarorero abujejwe nico kimwe no kwigisha abujejwe ibijyanye n'uburongozi bwiza, ariko mu buryo bugaragara, pratique. Iyo tuko turavuga ko umurongozi mwiza ni theologie pratique, ni ibikorwa, ni ibigaragara mu maso. Bavukanye, kimwe mu bizotuma dushiga kumona kazoza ya 2040, 2060 ni umuco w'uburongozi bwiza. Kuba umurongozi mwiza abera akarorero abo ajejwe n'amahitamwo, ni shwa dukora. Burya ndakunda Imana kuko yaduhaye uburenganzira bwo guhitamwo icyo tugomba. Mu yandi majambo, ufashe ingingo yuko ushaka kuba umurongozi mwiza birashoboka, bigusaba kubikorerako. C'est une vision uba wihaye, iyo nayo wiga ingene uyishira mu ngiro. Ariko kubera gutinya gutanga ikiguzi, sacrifice ijyanye no kwimenyereza k'umurongozi mwiza, benshi duhitamwo kwiberaho uko nyene, mbere tugahitamwo kwihemukira, kwihemukira na trahison de soi. Abantu benshi tureka kuba abarongozi beza kubera kwihemukira. Abahinga mu by'uburongozi bavuga yuko ari igihe wategerezwa gukorera ubundi muntu iciza, maze ugahitamwo kutabikora. Hama byo guhitamo kutabikora, ukaca uronka n'insiguro ziherekeza uwo mwifato uhejeje kugira wo kudakorera neza mugenzawe. Harabanga kubera akarero keza, abandi kubera ko biyumvira ko babikoze uwo arongoye yohava abikora neza gusumba, hanyuma akamutwara ikibanza. Ivyo bavyita kwihemukira. Icya kane aricyo norangirizako, kugira ngo ntiduhe abansi ivyo bafatirako mu kutuvuga, tube abigishwa ba Kristo koko, les vrais disciples de Jésus. Muri ka karirimbo nabasaba kumfasha, nama nibaza ahandazi ibice nka 90 bari ngaha mwarabatijwe, twarabatijwe. Ikibazo ubwo haragera igihe ijya ndirimbo waririmbye uri kurabatizwa, bihora bishika uri mu biro ukayiririmba koko, ukavuga ngo ibatisimu nahawe yandeze mu bibondo by'umukama, naramwemereye ko nzomusenga, ko nzomukorera, ko nazigera ndamuhemukira na rimwe. Bavukanye mwese muri hano, kuba umwigishwa wa Yesu n'ubuzima, ni style de vie, n'ingene tubayeho, n'ingene ubuzima bwacu butegerezwa kumera nk'ubwa Kristo notre maître, bukigana tugakora ngivyo uwo mwami yakoze. Samajambo, kuba indongozi nziza samajambo, n'ibikorwa bigaragarira mu bikorwa, mu myifato yacu. Kuba rero umwigisha wa Yesu bigaragarira mu bikorwa, mu buryo tubayeho, ingene tubana n'abandi, ingene twifata hariya turangurira imirimo yacu ya misi yose, ubuzima bwo mu rugo n'ahandi. Tube abigishwa ba Kristo koko.
barongozi muri hano, birashoboka ko twocecekesha abama bariko baravuga mu gihe twofata ingingo yo kuba indongozi nziza, maze tukereka akarorero keza abo tujejwe. Vyose n'amahitamwo, ni shwa ugira. Urahitamo kuba umurongozi mwiza canke ugahitamwo kuba umurongozi mbubi. Mbere nuko Paulo yabwiye Timoteyo, hari n'abazomugayira, yamubwiye ngo hari n'abazokugayira ubusore bwawe, ariko acamubwira ngo ikizotuma ewe Timoteyo ucecekesha abakugayira ubusore nuko uba icitegererezo ciza mu bikorwa vyiza. Iyo niyo mpanuro Paulo yatekereye Timoteyo mu kete rya mbere yamwandikiye mu gice cya 4:12, aramubwira ngo ntihagire ukugayira ubusore, ariko ubera bizera icitegererezo mu byo uvuga, mu ngeso zawe, mu rukundo, mu kwizera no ku mutima utanduye. Borongozi mwese muri hano, mu kurangiza nagira mwifurize umwe wese ari hano kuba indongozi nziza, mu gutanga akarorero keza mu byo tuvuga, mu ngeso zacu, mu rukundo, na cyane cyane mu kwima abantu icyo bafatirako mu kutuvuga. Birashoboka niwemera gutanga ikiguzi bigusaba, birashoboka ko twifatira ingingo yo kudasubira kubaha ivyo bavuga. Ivyo navyo bidusaba guhindura ingendo, tukihana ihangiro ryo gukora ivyiza gusa. Tukiha ihangiro ryo gukora ivyiza gusa. Birashoboka. Imana ibahezagire mwese. Urateramisha n'ukuri